hamwe na Fidele. uwo nkundira ukantiza amatwi kumviriza ino nkebuzo sindakubeshira guhindura itaguhindanije erega yo gukebura itagukebanije ugaheza ukikebuka ukanakebura abandi kuko buri gihe utikebutse akiranirwa. Nimba warumvise amateka y'Imana ntuyitinye uzoje kwisuzumisha ku muganga w'imitima aheza kurabire kukora neza. Umuntu niyakubwira ko Imana yamugiriye neza uzomubaza icyo yayisubirije mu nkoko mu nyinshi azoguhana atashiramwe abo yazanye ku Mana ntuzomushira amakenga. Ico ukeneye mu buzima si ukwemegwa canke gushigikirwa n'abantu ahubwo ukeneye kumenya ico Imana igushaka ko uteka unayoboka ubwo bushake bwayo. Ikizokubwira abanyabwenge barangwa no kwiyobagiza nayo ibijuju birangwa no kwibagira. Nimba ukeneye kudasaza uzoshira isoni abavyeyi n'abantu b'Imana niwabigerageza ivyo umenye ko uzomara iminsi nk'iyisazi. Ijisho niryakuraba nabi uzorikeze ku mahirwe rigize yo kukubona kuko hari ayandi maso menshi yifuza kukubona ariko ntibishoboke. Kurya uwuhana inyota atanwa amazi menshi ahubwo ayatekera ni nako urwanya ubukene yirinda umunoho akanakora cane akiga no kunyugwa. Niwumva umuntu yakuvuze uzomuhamagara umushimire cane kuko azoba yakoze igikorwa cyo kukumenyekanisha atakiguzi wiri uratanga. Kurya uwukunda abiwe abakundisha abandi ni nako ukunda Imana akwiye no kwikundisha ibyatunze. Niwahura n'umuntu w'ubwibone uzomubwire ko urupfu rukunda abantu bose na cane cane abo ubwibone. Nasanze igihe kiba atari kigutwaye ubutunzi ahubwo nikigutwaye umugenzi kuko umugenzi ariryo tunga rihambaye. Umuyabaga twenga intege nke z'umusaza ameze nk'ivoka yahiye itwenga yaboze itazi ko nayo buca yaboze. Nimba hari ugutwi kwakumviye ubusa hamukananirwa no gukosora ururimi rwawe uzosimbire kwa rujanti bagufashe. Kwicuza bitagushikana ku kwihana no gusaba imbabazi bimeze nko kugira amero y'umutetezwa kandi utagira amenyo. Niwacudika n'uwo mudahuje intumbero umenye ko azogusubiza inyuma naho niwacudika n'amarigara umenye ko uzopfa ukenye. Nimba ushaka kwikundwakaza uzoba umucakara w'abandi ariko nimba ushaka gukundwa uzokubaha abantu bose. Ubuza agaciro k'umwanya baracunganwa nayo ubutakazi arawukinisha. Urukundo rw'uruhendo ruhagaze ku bifatika nayo urukundo nyarukundo ruhagaze ku busa. Umugore asahiriza urugo ameze nk'umuntu akunda igihugu ciwe kuko amaherezo yabo bahinduka bubahwa. Ikizokubwira umukobwa mugore akuyagira ivy'abagabo bakunda kandi atarubaka urwiwe. Si abakobwa bose bagira amahirwe yo kuba bigeme kuko iryo teka ry'ubwigeme riterwa bazigamye ubukumi bwabo. Umuntu atagira imigambi ameze nk'ushaka gutungira ku bandi kuko abo barangiriza kuba barutibwa n'imbwa. Ubwenge buke bukosha gukora icaha nayo amayera akakosha kudasaba imbabazi. Ikizokubwira umunyabwenge atinya gukora icaha umuhizi nawe agwanira gusaba imbabazi iyo yakosheje. Ukwera k'umuntu ntiguhagaze ku kudacumura ahubwo no kumenya ko yacumuye hama agasaba imbabazi. Kuba kabizi mu vy'Imana si ko kuyimenya ariko kuyubaha no kuyikunda bizana kuyimenya. Abahiriwe sabumva ahubwo nabumvira kuko kumva bizana kwibaza nayo kumvira bigatuma umuntu ashira mu ngiro. Reka nigira usigara uribazo niho inyishu kuko nutayihizo kwiha. Erega wankabangwa ntiwankazana ndabe kandi wanse kumva ntiyanse no kubona.